kazoza kawe ni keza. Haleluya, amen. Ibicana ntege n'ibintu bishobora guca bikongorera, ugatangura kwiyumvira ku byo wari urimo, birahari. Ubwo wonyemerera ugahagarika kwiyumvira ku byo wiyiziko, ukiyumvira ku byo Imana ikuziko, ukakira ibyo Imana ikuvugako. Amen. Ntacyo bitwaye uko ibintu bimeze, ikintu gikomeye ni icyo Imana iri n'icyo igomba gukora ku buzima bwacu. Amen. Aya majambo rero turiko turasangira avuga ngo nzoguha umugisha. Ni ijambo ry'Imana. N'abandi baze bagira umugisha ubwabo. Ni ijambo ry'Imana. Ahantu muri Bibiliya nabonye henshi Yesu ariko aravuga ngo nukuri nukuri ndababwira. Haraneye kwiyumvira ngo Yesu yavuze ngo nukuri nukuri abavuze iki. Nasanze yabavuze ibintu bihambaye rwose bikomeye cyane, kandi ibyo bintu byose biteranye byagiye kunyumvisha ngo Imana ivuze ikintu kiba kiri sho gusumba uko twe tukizi, gusumba uko ubwenge bw'umuntu bushoboka bubyakira. Iyo uvuze ngo izobimbura isi, uhava wibaza ngo izosigaza utwatsi tumwe tumwe. Ivuze ngo izoguha umugisha, menya ko ari ibintu birengeye kwiyumvira kwacu. Bazanye imitima yabo n'ibyiyumviro byabo. Haleluya. Niwiyumvire rero umuntu Imana igombye guha umugisha. Wewe uvuga uti jya nikokore ndamugirire neza, ibibazo byo wamugirira. Mugabo ubu si umuntu agira bigire, ni Imana ibivuga, ni Imana ibikora. Numva nibuka iri jambo riri muri Esiteri rivuga ngo mbega umuntu umwami agombye guha icubahiro yomugirira gute? Kandi yari umwami asanzwe. Ahasuwerusi ibyo twasoma muri Esiteri igice cya 6 murongo wa 6 tugeze ku murongo w'10. Nuko Hamani arinjira, umwami aramubaza ati sinzi ko mwahashitse. Esiteri urupapuro rw'570 ubugira ushikire Yobu. Bazi ko igitabo cya Yobu benshi bakizi, ni hagati ya Yobu na Nehemiya. Izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Nuko Hamani arinjira, umwami aramubaza ati, ni ku murongo wa 6, mbega umuntu jewe umwami nkunze guha icubahiro yokorerwa iki? Uyu ni umwami asanzwe, umwami w'abantu. Nuko Hamani yibaza mu mutima ati, hari uwundi umwami yokunda guha icubahiro kuruta jewe? Maze Hamani abarira umwami ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro bozana imyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara, n'ifarasi umwami agenderako yambitswe igitsibo c'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farasi bobiha umwe mu baganwa b'umwami asumbye abandi icubahiro, bakayambika uwo umwami akunze guha icubahiro,
bakamugendagendesha mu nzira yo mu gisagara ari kuri iyo farasi, bagasemerera imbere yiwe bati, umuntu umwami akunze guha icubahiro, uku niko azohora agirirwa. Nuko umwami abwira Hamani ati, bandanya wabire iyo myambaro n'ifarasi nk'uko uvuze, ubikore utyo kuri Morodekayi umuyuda yama yicara ku kirimba cy'ibwami, ntihagire na kimwe uhaza mu byo uvuze byose. Imana ishimwe, uti birakamba. Yesu ashimwe cyane. Nawe wowe ari uyu mwami, bye ibintu bimbaye ko ndumva yuko ari ibintu bikaze. Rero umuntu umwami agombye guha icubahiro, yagombye guha icubahiro. Hari ikintu iki gisoma sico cuno munsi, twakubwira simvuga inkuru mutabona, sico cuno munsi. Turaciyumvira ku ijambo rivuga ngo nzoguha umugisha, n'abandi baze bahabwa umugisha ku bwawe, baronka umugisha ku bwawe. Mbega ivyo bintu bifise urugero rungana iki rw'uburemerezi Imana niyihagurutse guha umuntu umugisha. Uyu munsi hariho abantu baza guhezagira. Ndabwira abariho n'abantu bazi kwakira ijambo ry'Imana n'iryabo, ko niryo tubariho. Amashi yaciye agabanuka. Ariko urashaka ukajamo nawe, umuryango uruguruye. Haleluya. N'abantu bahitamo kugira ijambo ry'Imana nk'iryabo, ukabloka ubundi bwenge, ukugara ubundi bwenge, ugafata ibyo ubwiwe uti ibi nibyo biribyo. Niko dukira, niko twakijijwe, niko twatabawe, twaje twuzuye ibyaha, twumva turaba gupfa, twumva tubereye gupfa nyene, turaba kwanga natwe twanga abandi. Dusanga hari ijambo ritubwira ngo umwami Yesu yarakubambiwe kandi yarakupfiriye, rero kubw'ibyo niwakira imbabazi. Turabyiyumvira tuti amen. Gusa turahariko. Mumviriza iri jambo. Yasanze ari ya saha Yesu yavugutiye kutwonga. Yasanze ari ya saha Yesu yavugutiye kw'amababi makeya. Yasanze ari ya saha Yesu yahumetse impembe. Yasanze ari ya saha Yesu yabimubwiriye. Numva nezerewe guhishurirwa iki kintu. Mbwira uri hafi yawe uti umwanya Yesu aba ariko aravuga, hari ikintu kiba kiriko kiraba. Umwanya Yesu ariko aravuga, ikintu kiriko kiraba. Kandi n'igiti kiriko kiraba, ariko harabidavuze. Amen. N'igiti kiriko kiraba, hariko haba bijya nyene Yesu avuze. Uyu munsi rero tunezerewe n'Imana kuronka ijambo nzoguha umugisha, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Uciye utangura guharura nka Gideyoni, jewe ndi uwo mu muryango w'inyuma, no mu bo tuvukana ndi uw'inyuma, tumaze imyaka myinshi mu gahahazo, raba n'ahantu ndiko ndasekurira ingano ndinyegeje, abamidiyani n'ubu babona baraje kumfata, ugatangura guharura ivyo, uca uvuga uti ubona none vyokunda gute? Mariya nawe yacavuga ngo vyokunda gute ntaramenya icitwa umugabo, kandi na se wa Yohana yavuze ngo ivyo vyoshoboka gute dushaje, kandi na Sara yaratwenze avuga ngo ivyo vyoshoboka gute dushaje. Ubwenge bw'umuntu bwaba bumwereka bene ivyo, ariko ubwenge bw'Imana bukubwira ngo ivyo Imana ivuze nivyo birivyo.
haguruka ukonye n'inkomezi zawe zingana kuko nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Mariya yaciye abwirwa ngo Uhoraho azotuma mwemu wiwe azogutera igitutu uzotwara inda uwo mwana uzomwita Emanueli. Byarabaye. Haleluya. Aburahamu na Sara yabwiwe ngo none kutwenze atangura kwiwewe oya sinwenze kuko burya ngo yari yatwenze mu mutima. Ibaza rero ngo yagendewe n'abantu basanzwe, arambwira ati shura twenze mugabo nawe twenze none jewe Uhoraho hari kinanira ishura nawe uratanga none jewe Uhoraho hari kinanira. Haleluya. Mose ariko aravuga ngo mana sinzi kuvuga mbere byose usanzwe ndi imvuzi rabura undi muntu utuma mbere byose usanzwe ndi imvuzi. Imana nayo iramubwira ngo ninde yaremye akanwa genda nzoba ndi kumwe nawe. Ararugofera gushika Imana imuhaye Aroni, ariko Imana ngo ntizayiryoheye. Yari yashatse ko Mose ayizigira ko ishobora kumukoresha ari uwo nyene ari. Ndagomba kwizera nta rundi rufatiro rukenewe, izera ico Imana ivuze. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Ni nziza. Imana ni nziza. Haleluya. Kandi igira neza. Haleluya. Imana ni nziza. Twaririmbye dusenga ngo umugisha wawe ukutanga amubabaro ubamwo unkomere z'amaboko uko nshobozwa gusenga kwanje kukugereho nkamurama horo yanje. Amen. Amen. Haleluya. Ndashaka gukura muri iyo ndirimbo uyu murongo wa Bibiliya uvuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi ntawuvanga n'umubabaro. Byanditswe mu Migani. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga kuri iri jambo uratungisha ntawuvanga n'umubabaro. Birasiguritse ko umugisha w'Uhoraho ntusa n'ibyo tuzi. Umugisha w'Uhoraho nturanga ngo abagenzi bakuveko. Umugisha w'Uhoraho nturanga ngo wiyambure abakunzi. Umugisha w'Uhoraho nturanga ngo ubinyakamwe. Umugisha w'Uhoraho ukikuza ukugira neza kw'Imana kose. Haleluya. Mana ishimwe. Mvuze amena ntoya. Oya haba hariho ahantu habaye ikintu ndabizi kandi icyo kiriko kiraba kireke kibe mugabo wemere Imana igukoreko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba umugisha utungisha kandi utavangwa n'umubabaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero hano twabonye Aburahamu turaza kumugaruka niwe yabwiwe iri jambo mbwa numva ashaka kuguha imirongo ya
byabwirwa aburahamu ngo biherere hariya. Aburahamu nta nuko akiriho, ahubwo abahawe umugisha ku bwiwe nibo bariko bararonka umugisha nk'uwo Aburahamu yahawe. Subiremo. Aburahamu nta nuko akiriho, ahubwo abahawe umugisha ku bwa Aburahamu nibo bariko barabaha umugisha Aburahamu yahawe. Amen. Jambo niwe tara yakira hacuze umwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima